Mwiriwe neza nitwa Chancel Bamuhaye ndi umwigeme w'umurundikazi mvuka mu ntara ya Kayanza nkaba mfise imyaka 28 nkaba rero ndi umwe mu bitanga mu guteza imbere agateka k'abana ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi kandi nkaba sanzwe ndongoye ishirahamwe ryitwa Hope for a Better Future ryitaho kandi rigaharanira ineza y'ibibondo ngaho mu gihugu cacu nyene c'u Burundi. Rero umugambi wanje nawise dusangire nuwo kugaburira abana cyane cyane abana bo mu miryango y'abatwa mu ntumbero yo kugwanya igitigiri c'abana baheba ishuri kubera inzara hamwe rero no kugwanya indwara ziturutse ku gufungura nabi ku bana bafise imyaka iri musi y'imyaka 5. Rero uwo mugambi kugira dushobore kurangura twegeranya uburyo ku buhinga ngurukana bumenyi ico twokwita fundraising mu rurimi rw'icongereza. Ubwo buryo rero bwose twogeranije akaba ari tuca duheza tugakoresha muri ivyo bikorwa byo kugaburira abana. Rero muri uwo mugambi nyene turarima kandi turorora biturutse muri ubwo buryo twegeranya ku buhinga ngurukana bumenyi. Turamaze kugura itongo rirenga ihegitari, turamaze kugura ingurube, turagura inkwavu. Ivyo vyose nivyo duheza tugakoresha mu kugaburira abana, aho uno musi tugaburira abana 300 mu kigwati citwa Busekera kiri mu ntara ya Muramvya muri commune Bukeye. Ivyo vyose rero tubikora dufatanije amaboko n'abavyeyi babo bana, aho uwo mugambi twawutanguye mu mwaka wa 2021 ariko gushika uno musi muri ico kigwati nta mwana numwe aheba ishuri kubera inzara kandi nta mwana numwe muri uno musi ahari agwaye indwara zituruka ku gufungura nabi. Rero hampande y'ivyo turakora n'ibindi bikorwa bitandukanye, aho novuga nko gutanga intebe ku mashuri usanga hagaragara ko ubwinshi bw'abana ugasanga biga bicaye hasi, aho tumaze gutanga intebe zirenga 700 ku mashuri atandukanye yo muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Kandi turamaze no kuja kugarukira kuri aba batewe n'imyuzurira, aho tumaze kugarukira ku miryango yababa 800. Muri ivyo turabaha ibifungurwa, ibikoresho bakoresha mu kugira isuku, aho dufasha cyane cyane n'abigeme mu kubaha udukoresho bakoresha mu gihe c'ubutinyanka, tumwe bashobora gukoresha bamesa bagakoresha, tukongera tugatanga n'ibikoresho by'ishuri ku bana bari muri iyo miryango nyene yatewe n'imyuzurire. Rero hanini mvuze kuri uburyo bwose kandi dukoresha muri iyo migambi yose maze kuvuga tubwegeranya ku buhinga ngurukana bumenyi, hama turamaze no kuvuza abana haba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi canke abo usanga bakeneye ubufasha bwinshi bakaja kwivuza hanze. Abana 18 nibo tumaze kuvuza kuva dutanguye bino bikorwa. Intumbero rero nyamukuru y'umugambi dusangire uwo dusanzwe dukorera mu kigwati c'abasangwa butaka c'Ibusekera nuko dukuraho igitigiri c'abana burundu baheba ishuri kubera inzara hamwe no kugwanya igitigiri c'abana bagwara indwara ziturutse ku gufungura nabi. Rero twifuza yuko kuko twawutanguye mu mwaka wa 2021 twihaye yuko mu mwaka wa 2025 tuzoca tuja mu ikindi kigwati tukakora nk'ivyo bikorwa turiko turahakora, kuko ndizeye neza yuko twese aha turi ngaha turota yuko igihugu cacu gitera imbere, arico gituma turi ku kivi. Rero ivyo vyose ntidushobora kubishikako twibagiye abana, ari naco gituma mwese no basaba muze tuje hamwe dushigikira abana, tubaha amahirwe y'ukwiga no kugira amagara meza, kuko aba bana buno musi nibagira amagara meza bakaronka ubumenyi nivyo bizodushikana kuri ya mbono kazoza Uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Mama Kwizeye inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa Inshuti ya Bose. Hewe gikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose gifasha barya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima. Urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari, gute, hypertension, amaso, infection
Ego me. igitigu hepatite B na C Ndavyumva. zamibe umusipa Ego me. abafise ikibazo ca estoma Yo. amafigo Oya. ibivyimba umugongo Karaba. rhumatisme asima kudadarara Ewe. iziba ry'imitsi indwara z'urukoba Izo zose. intandara kumeneka umutwe bidahera Ego. ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye Oya. imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane Numva benshi kimaze gufasha Ego. baragishingira intahe Birumvikana. n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi Ego yo sha. baba bukozeko hewe sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomera uyobewe yuko n'abasokuru Ehe. bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 756 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe.